nubwo kuva ku igenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2022 igihugu c'Uburusiya kitarongera gutangaza ibitigiri vy'abasirikare biciwe muri Ukraine, aho cari catangaje ko bamaze gusezera isi kw'iyo genekerezo rya 21 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2022 abasirikare 5,937 kuva intambara yatanguzwa muri Ukraine kw'igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022, aho iyi ntambara yiswe ibikorwa bidasanzwe vya gisirikare vyari bifise ihangiro ryo guca intege igisirikare ca Ukraine no gukingira abanyagihugu bo mu ntara za Donetsk na Luhansk. Hakomeje kwibazwa vyinshi niba aba bonyene aribo bamaze gupfa mu gihe ibitero ari urutavanako mw'iyi ntambara. Nyuma y'ibitero muri Bakhmut, umuyobozi wa Wagner wenyene ubwiye umunyamakuru yamubajije igitigiri c'abasirikare baguye ku rugamba mw'iyo operation yo gufata Bakhmut, aho yafashwe muri uku kwa gatanu uyu mwaka, aho yishuye yuko abasirikare baguye mu ngabo muri ico gitero bangana n'ibihumbi 12 mu gihe hari hahamagajwe abasirikare ibihumbi 50. Ni muri ico gihe rero ibinyamakuru vyigenga n'abandi barabandanya bakora ubusesenguzi na cane cane ku basirikare baba baraguye mw'iyi ntambara kuva ibikorwa bidasanzwe vya gisirikare bitanguzwa muri Ukraine. Kuyu wa 10 z'uku kwindwi umwaka wa 2022 ibinyamakuru bibiri vyo mu Burusiya ariko vyigenga bikorera hanze y'igihugu vyerekanye ko abasirikare koko bagenda basezera isi ku bwinshi mw'iyi ntambara Uburusiya buhanganyemo na Ukraine. Meduza na Mediozona batanze ukuri ku ngabo zimaze kugwa ku rugamba kuva iyi ntambara yatangura, aho bagenda bakusanya amakuru y'aba basirikare bagenda babikwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko kandi bagashigwa no mu bindi bitabo, ariko kandi bagenzuye n'imanza za sentare zigenda ziduga cane cane zerekeye abana batorana kuri base wabo. Bishoboka ko rero aba bana baza gutorana base wabo baba bapfiriye ku rugamba. Iki cegeranyo basohoye kiva kw'igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022, umunsi nyezina ibikorwa bidasanzwe vya gisirikare vyatanguzwa muri Ukraine, ikagera kw'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023. Batanze raporo bashira ku mugaragaro abasirikare bamaze kugwa ku rugamba kuva intambara yatangura. Berekanye yuko ari abasirikare baharugwa hagati y'ibihumbi 47 n'ibihumbi 55 ko ari bo koko bamaze kugwa ku rugamba. Ibiharuro kandi bakaba bifashijwemwo n'umustatisticien canke se umuntu ajeje kuharaba ibikungene ibitigiri bigenda, ari we Dimitri Kobak asanzwe yigisha kuri kaminuza ya Tübingen University. Ibiharuro vyegeranijwe hashingiwe ku kigo c'igihugu gishinzwe ibiharuro Federal State Statistic Service, kuvyo cagiye cerekana aho gitanga ibiharuro vy'abapfa mortality dates, abatangazwa mu binyamakuru canke se obituaries, hamwe n'ikigo c'igihugu kijejwe ivy'inyandiko National Probe Registra. Ibinyamakuru nyene Meduza na Mediozona vyemeje ko abasirikare ibihumbi 125 bamaze kubura canke gukomerekera ku rugamba. Bivuze yuko bamwe mu basirikare bakomerekeye ku rugamba, abandi nabo bakaburirwa irengero, ariko kandi n'abandi bafatwa ubugwati n'igisirikare ca Ukraine nk'uko bino binyamakuru bibitangaza. Muri aya mezi 16 gusa aheze, hashingiwe ku biharuro vyatorokanijwe n'ibinyamakuru ufatiye ku basirikare basezeye isi bari muri Afghanistan biciwe mu myaka 10 yose, ngo boba bakuvye incuro zitatu y'abasirikare bapfuye muri Afghanistan mu ntambara yamaze imyaka 10 kuva mu mwaka wa 1979 gushika mu mwaka wa 1985.
Ikinyamakuru kandi cemeza yuko hishwe abasirikare barenga icoro 9, abasirikare bapfuye mu ntambara ya Chechenia yamaze imyaka 2 kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996. Dimitri Kobak wa mwigisha yigisha kuri kaminuza yakunze kwerekana ibiharuro we yita yuko ari byo mu gihe guverinoma y'Uburusiya yoyo igenda itangaza ibiharuro bisa no guhengama, aho yagiye atangaza na cyane nk'ibiharuro by'abapfa kubera COVID-19 ndetse n'ibiharuro by'abapfa kubera intambara y'Uburusiya na Ukraine. Yerekanye yuko Uburusi bugenda butangaza ibiharuro bitari byo ku basirikare bagenda bapfa muri iyi ntambara, yongera ababazwa n'iyi ntambara n'impamvu igihugu cy'Uburusiya cyayitanguje. Yagize ati, nk'umunyagihugu w'Umurusiya sinezerezwa cyane n'ibi, nifuza cyane ko ata ntambara yari ikwiye kuba. Leta y'Uburusiya yasohoye itegeko ko kibujijwe gushira ahabona abasirikare bapfuye canke se kwerekana abakomerekeye ku rugamba kuva intambara yatangura. Mu bishira ku mbuga ngurukana bumenyi akerekana ibiharuro ategerezwa guhanwa no gupfungwa birimo. Ibigakorwa rero gusa n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi aribwo butanga ibiharuro nyezina by'abagoye ku rugamba ndetse n'indembe ziba ziri ku rugamba. Si Meduza gusa na Mediozona gusa bakunze gushira ahabona ibitigiri by'imfu z'abasirikare b'Uburusiya muri Ukraine. Ibinyamakuru vyigenga navyo vyagiye bigerageza gukora amatohoza bigenda vyerekana abasirikare bapfiriye ku rugamba. Muri vyo twavuga kimwe mu kinyamakuru kiri international cyangwa se gisanzwe kizwi ku isi, naco sikindi ni BBC y'Abongereza, aho yakoze amatohoza iri kumwe n'ikinyamakuru Mediazona, aho bashingira ku bigenda bitangazwa n'amakuru agenda atangazwa mu buce cyangwa se local media, hamwe n'abasirikare bagenda babikwa mu bitabo, aho bemeza yuko gushika mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka abasirikare 26,801 aribo bari bamaze gupfa ku rugamba kuva iyi ntambara yatangura kwigenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa 2 umwaka uheze. Ni mwiyo ntumbero nyene ibino binyamakuru Mediazona yaciye yihuza na Meduza, aho zasize hamwe inguvu zigenzura imanza mu Burusiya hashingiwe kubasaba gutorana kuri basi. Ibirego vyabonwe n'ibinyamakuru vyashitse ku miliyoni 11, aho ari imanza zimaze kuba zugururwa kuva mu mwaka wa 2014 gushika mu mwaka wa 2022. Iri harura rero rikaba rishingira ku kuba ibitero vy'Uburusiya byaratanguye muri Ukraine na cyane mu buseruko mu mwaka wa 2014. Ukugenzura kw'impfu n'ingereranyo z'abapfa byakunze kugorana cyane kubera yuko hariho abapfa batishwe n'intambara, bishwe n'ibindi, natwovuga nk'indwara canke se ibindi nka coronavirus canke ihindagurika ry'ikirere. Ibi rero akaba ariyo mpamvu bagerageje kwerekana yuko bigoye kugira ngo uharure na cyane abapfa. Nk'ubu ibice 90% ngo nk'uko bitangazwa na Mediazona hamwe na Meduza byerekana yuko imanza ziri muri sentare ari imanza z'abatorana, ariko kandi hakaba hari n'ukundi kwerekana yuko bamwe mu bantu bapfa muri Ukraine benshi ari abagabo. Nizeye ko mashoboye gutahura cyane byinshi ku biharo bigana bitangazwa n'ibinyamakuru vyigenga ku mfu z'abasirikare bapfira muri Ukraine. Reka tubashimire rero mubandanye mugira subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo amakuru atandukanye muzoze muraronkera ku gihe. Ndabasaba ko musangiza ino video, mugire share, like na comment, tuzoba twongera na gahwana.